Uhoraho Mana yacu, turagushimiye ko ari we nkinzo, inkomezi n'agakiza. Mitima yacu inezerejwe no kuba imbere yawe, kuko imbere yawe ni ku isoko idakama. Ubuzima bwacu ni mikuza mishasha, yiteguriye gusukwamwo vino y'umutobe, kugira ngo itarwe muri uyo mukuza. Imaze gusha, tuvuge ngo ntawe ushobora kunywa vino yatazwe ashobora kuyiheba kuko ibiryoshe. Turashaka ubuntu bwawe kandi turashaka imbabazi zawe. Twihishurire, dukoreko, twagure, vugana natwe icyo ushaka ko tutahura, kuko bino bihe Mwami uriko urakanyura. Hari igicapo gisha uriko uratanga gihishura speed dutegerezwa kugenderamwe muri iki gihe. Hezagira abakozi bawe, hezagira umushumba mukuru w'ino shengero, uhezagira abafashanya bikorwa, uhezagira umuryango wose. Iyi vino iriko irasukwa ntidusiga ukunyene Mwami, ariko iduhindurira amateka, kugira ngo bino bihe by'imyaka 10 tuze tuvyibuke dufise igishinga ntahe ko wadushiriyeho urufatiro rwo kuguruka, atari urufatiro rwo kugendesha amaguru, ari urufatiro rwo kuguruka mu yindi ngazi shasha. Ubwiza bwawe buri hano, cyubahiro cawe kiri hano, kandi waratanze ibikwiye vyose kugira ngo tugendere muri urwo rwego. Turagushimiye rero, no mu mwanya tugiye muri kumwe natwe, mu izina ryawe gera Yesu, amen. Muvyagire, Mwami Imana abagirire neza. Amahoro bavukanye banje, bantu batibagiye amaboko yabo muhira, turamukanye ndabasavye. Oya mumbabarire, manura amaboko gatoya. Twebwe iwacu hariya, iyo ugize gutya ntuburamukanije, uba wiyamye, kuko abantu barababwira ngo turamukanye ngo tuduze amakacagira gutya. Ubisanzwe bisigura ngo ndakwiyamye, ariko kuramukanya tubanza tukaramukaniza mu cubahiro c'uwaremye isi n'ijuru, tukavuga ati turahari data watubonye, namwe ndabaramuki. Turamukanye rero twubwicubahiro c'Imana. Ego ntubona n'iyi foto hamwe yofatwa ni foto nziza cyane kurusha za zindi zagurya. Uragahezagirwa niyakuremye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Shimiye Imana mutambukanyi wanje n'abana babiri baduherekeje, ubandi babiri nabo ntibashoboye kuza kubera ko nibo bajejwe cabine technique, nibo bakoresha mixer digital, nibo bakora sonorisation, ariko babiri barahari. Saba umutambukanyi wanje haguruka bapepeye abaramutse. Turamaze kuba umuryango, ariko uko niko mwakira umutambukanyi wanje kweli. Uhoraho Imana baharire. Erega agaciro muduha kabonekera mu kungene muha agaciro ab'Imana yaduhaye. Imana iguha umugisha cyane. Nama ndabivuga, twebwe muratubona haboneka twikakaza twikaratura, ariko barya batuvyonze turashobora kumara imyaka mike mu gishingo cyo kumara imyaka myinshi. Cyo gituma iyo ubonye umugabo ahagaze neza, avuga menshi, afise ingabire y'ubuzi, afise temperament y'igisange nk'umwungere wanyu, muzore mumenya neza ko hari yabimeze neza. Nubwo undi atavuga menshi, ariko ajya menshi mubona avuga mu cubahiro c'Imana, ayafisemo umutahe mwinshi cyane gose. Twebwe nanye nibikontrere, je sindi umusanga umudamu wanje niwe musange burya, niba musangiye temperament. Jewe sisi nta temperament y'ubusange mfise. Rumva hari igere yantera intege, ama nanje nkumviriza. Abana banje bamaraso haguruka, gakobwa keza kitwa Bless na nagahungu kitwa Blessed. Mani bahezagire cyane, n'abana beza bakunda Imana mu rwego rwo hejuru.
ndabakunda cyane muragahezagirwa. Yesu abaha umugisha cyane. Sabe rero abavuye mu muryango w'ishengero Irembo ry'Intama, namwe muhaguruka. Abana banje bo mu buryo bw'impwemu muhaguruke. Ntababonye murimwo muhaguruke, mumfashe mubanyakirire. Imana ibaha umugisha, namwe mugubwe neza, kandi uhoraho Imana abaha umugisha. Amen. Bamaze kubaramutsa muca muvyagira. Nkundira rero nshime Imana ku bwa Reverend Olivier. Haraciye umwanya atari muremure cyane tumenyanye, ariko imitima yacu yaramatanye mu buryo bworoshe. Jewe umugabo ndamukunda ku rwego hari igihe duhora dufatanira hagati mwibarabara, kuko iwe n'iwanje hari intambuko nka 50. Gasanga rero namwandikiye message ati sohoka sinshaka kwinjira mu nzu yawe. Kaca mbwira ati nanje ndaje. Rero abatwumva muri iryo barabara nibo basigaranye ibibazo by'ingene dutwenga hama bikatunanira kurekurana, ariko uvyumve n'umuntu w'Imana ryoshe, n'umuntu ashobora kukuruhura urushe. Kandi rero ikimbabaje, hari n'ibintu atanguye kunkundisha uyu munsi, nuko nyene turi mu bikorane ariko bamaze kubona alarme imaze kuba déclenche. Rero ndagukunda cyane kuko data yampaye umuvukanye afise umutima munini, kandi ashobora kukuganiriza ukumva umutima w'urukundo wuzuye. Abantu bene aba ni nkehwa, umuntu ashobora kukubwira ati ndagukunda ataburyajya, kandi ari ukuri ko mu mutima. Sindababeshe, isi y'uno munsi yarononekaye yuzuye nk'amaprofiti. Guhura rero n'umuntu afise umutima w'Imana, mu bwami bw'Imana, ashobora kuguhamagara ati mbega bimeze gute, ndagusengera iki, aba ari umuntu adasanzwe. Rero kuba Imana yarabahamagaye mu gihe nk'iki n'umufasha wawe, n'ukuri ndabashimiye kandi turabanezerewe cyane. Ni naco gituma iyo umukunzi avuze ikintu aba ari itegeko. Yarambwiye duhejeje ngo kuwa kane uzoba uri ngaha, arabizi ko dufise ikoraniro, ntiyambabariye ku bwicu. Hama rero sinzi uwandabye, ndavuga ati hagiye yavuze, none erega umukunzi cavuze gicika itegeko. Ntuhagarara mu nyungu ziwawe, uhagarara mu nyungu zishira hejuru. Ubuzima bwiwe nicahagarariye. Rero uvyumve my dear brother Reverend, numva niteguriye ku investisi ibishoboka byose kugira ngo ndakubona uri mwiza, uryohewe, ushizwe hejuru, ukomeye mu rwego rwo hejuru. Mana ishimwe ku bwa pastor assistant n'umudamu wiwe, murabafashanya bikorwa byiza beza, kubera ko buri munsi iyo duhuye n'uyu mukozi w'Imana ntidushobora gutandukanya atamansiyonye izina ryanyu nk'inshuro 6. Ibyo bikwereka ikibanza umuntu afise mu mutima. Rero muvyumva uyu mugabo arabakunda, kandi nanje yanteye kubakunda cyane ku rugezo ruhambaye, kubera ko uri umugenzi w'umuntu ukunda ibyo akunda. Rero Imana ibaho umugisha. Muryango ndabakunda cyane kubera ko mukomoka kuri uyu mugabo. Imana ibaho umugisha cyane, mutegwe neza, muregwe neza, uhoraho yabashize mu maboko meza. Nubona ko mbuze amina, ariko niko kuri. Mvuge kano kantu twinjire mu ijambo. Burya iyo ubonye umuntu yiruka inyuma y'inka canke inyuma y'intama, aba ari umuntu canke inyuma y'inka n'intama habaye abantu b'ubwoko bubiri, kandi bose baba bafise inkoni. Sawa? Iyo ubonye umuntu ariko arayobora inka canke intama canke impene, wo kwibaza ko bose ari abanyarukundo kuri izo, ariko hariho abungere hakaba n'abayangayanga. Icerekana umwungere n'umuyangayanga naho ahereza iyo nka. Umwungere ahereza inka mu bwatsi butotahaye no mu mazi meza, ariko umuyangayanga ahereza inka ku macuniro. Finally niho umenya umuntu icari. Rero mwebwe muzore mwishima mukeza Imana ko itabashize mu maboko y'abayangayanga, yabashize mu maboko y'umwungere. Nigeze guhura n'umuntu, my reverend, nigeze gutumira umuntu mu ishengero, araza hama tugeze in my office, arambwira ngo mwungere Miburo, ngo wewe ngo hamwe Imana yompa ishengero nk'iryo ufise, ngo ibibazo by'ubukene no ndavyibagiye. Cenda kanguka, habati kubera iki?
acarambwira ngo nkundira pastor ndakubwira ikintu ngo abakirisu turongora ngo bameze nk'abantu barigaswe n'imbwa mu birenge. Apana biwanje n'abapasitore abiwe uko niwe yabivuze nabiwe ego. Apana abo ngaha nabo mu irembo ry'intama oya abiwiwe niko niwe yabivuze. Acarambwira ngo nico gituma iyo umukristo ankorokeye mu biganza ngo ndamukanyura nkamununuza akazogenda asigiye akantu ngo kuko ngo amaherezo azorohira kugenda. Naramuravye nca ndavuga turakoze kumpishuri y'uri hakiri kare. Nca ndamubwira ati reka ndakundira gucira inama imbere yuko ndaguca mu buzima bw'iwanje. Ndamubwira ati aba bantu mubona batwicara imbere n'intama atari ntama mba, n'abantu b'Imana bafise ubwenge, bafise umutima wuguruye kugira ngo bumve ibyo uza kubaganiriza wakuye kuri data. Ibyo wobabeshuye umunsi umuco w'Imana uzobarasira umunsi umwe bamenye ukuri, baca bamenya ko babeshe, bazorinda bapfa bavuga ko bahuye n'umuntu w'imbwa. Atariko kandi aba bantu urashobora kubaganiriza ukabatera intego ukabigisha nibatahura ivyo uri kurabigisha, ariko umunsi umwe umuco w'Imana uzokwaka batahura ukuri n'ibanga wabahaye. Niyo batazoba bakiri ku birenge vy'iwawe bazovuga ngo narigeze guhura n'umuntu w'umugabo Imana yashiriye mu nzira. Ca ndamubwira ati hitamwo rero kuzoba imbwa y'ejo canke umugabo w'ejo. Ndamubwira ati jewe nahisemwo kuba umugabo nyamugabo yahuye n'Imana agahagararira Imana mu bwuzure atarondera inyungu ziwe. Ca ndamubwira ati uhereye umunsi telefone yawe ndayifuse kandi ndaguciye, ntuzusubire kugaruka no kundamutsa, ntuzusubire kundamutsa kuko abayangayanga n'abungere ntibajana. Nanje yonyanga kuko arusanga urisha arangurisha. Rero ndagushimiye mwungere, ndagushimiye mwungere. Mana yo mwijiri guha umugisha izokwama idutoranyiriza abantu nkamwe muri uru rugendo kugira ngo dukosore amakosa batwitangira imbere bakoze. Yesu abaha umugisha cyane. Nari mvuze ngo umwami abaha umugisha, nari mvuze ngo umwami Imana abaha umugisha kandi abahezagire. Amazina ni yayandi sindahindura. Kubambonye ubwa mbere nitwa Miburo ko ndi umwana wa gatandatu. Data yitwa Nyandwi Gervais, ama jewe mvutse acanyita Miburo. Nkikura navuze ati papa warandenganije kuko papa yakwise izina ry'imigenzo, ama nawe ucobona ko wo kwihora ari jewe. Carambwira ati muhungu wanje suko ko abandi bose bitwa babigira Imana abande. Acarambwira ati muhungu wanje suko navyaye umuhungu nkunda ca ndamwita petit frère. Jewe ndi Nyandwi wori Miburo uri petit frère. Papa yarinze yitaba Imana nyita petit frère. Nico gituma iri zina mubona sinashimye kurihindura. Hari abantu barabumva Miburo bakibaza ko ari urugabo ruvyibushe nka Revera hariya kandi rufise imyaka myinshi, hama baza bagasanga nyene nta kantu nyene gafise ibiro bike. Umuntu umwe yigeze kuza mpagaze imbere y'urusengero amwe nta pastor urusengero ndangira. Ca ndamubaza mukenere iki? Bo twari kumwe baramaramara arambwira. Ca ndamubwira ati ndaza kumukwereka. Ca negera abantu ati iyo cari ko bari kibi kindondera nari nkize. Fo gufata ibintu byose positif. Nari nkijijwe niki? N'ubuto buto nitaye Imana yampaye. Yesu rero abaho umugisha cyane. Ndashaka rero twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana bariko barandika. Uyu munsi data yashize mu mutima wanje amabanga y'umukuza musha mu rwego rw'ubutunzi. Amabanga y'umukuza musha mu rwego rw'ubutunzi. Uyu munsi tugiye kuvugana ibijanye n'ubutunzi mu bwami bw'Imana. Amabanga, ndabona abantu benshi bafise aho bandika. Uyu munsi ndaza kwigisha amabanga y'umukuza musha mu rwego rw'ubutunzi. Nkundira tutarasoma ijambo ry'Imana ndabereke itandukaniro riba hagati y'umukuza mushasha n'umukuza wa kera kugira ngo dusobanukirwe ico nza kuvuga kuri uyu munsi. Mbega
umukuza usazishwa n'iki cyangwa uturitswa n'iki? Benshi ntibaragitahura kino kintu. Mu bisanzwe umukuza wose utangura ari umukuza mushasha, kandi mu ndabe hano burya ubushobozi n'inkomezi z'umukuza mushasha zihagaze muri epesere y'uwo mukuza. Epesere y'uwo mukuza, kuko nta cupa na rimwe ry'umuvinyu rigira epesere nk'icupa ya kinju. Ntibibaho. Aba ari icupa rifise epesere nini kubera ko iterambere ryaje. Ni naco gituma muze mu birabe, iyo wuguruye umuvinyu uraturika. Ni ikimenyetso kigaragaza ko ari imbaraga zitekeye zishobora guturitsa ikintu kiri faible. Ni naco gituma rero abahinga bakora amacupa. Nimurabe kandi irya cupa rya wa muvinyu utagira alcohol. Amacupa menshi y'umuvinyu afise alcohol yamaze umwanya munini, uzosanga ari amacupa afise epesere ishobora kugarda chaleur intérieure kugira ngo icupa ntiriturike. Tuje rero muri kahise igihe bakoresha imikuza. Mu bisanzwe imikuza yose ya vino yabiri imikuza ifise epesere nini. Unyumviriza neza, igihe cyose bashizemo mutobe wa vino bakugara, zijya nkomezi za vino zihiye zaraduza gaze, numva umuhisha, hamugasanga wa muvinyu urakakamye. Iyo umukuza ufise imbaraga na epesere, indani wararika, wagenda ukunguka buke buke indani, wagenda urika, uritswa n'iki na ya vino. Uko bagenda bayitara ikamara umwanya munini, wasanga epesere indani yaraheze, hagasigara ka epesere gato kadashobora kuresista puissance ya vino, kaceturika. Ni kwari ugusaza, kwari ukurika. Bien sûr que oui. Iyo umuntu avutse ubwa kabiri akakira Yesu umwami n'umukiza, automatiquement kumukuza mushasha, ufise ubuzima bushasha. Kandi mubanze muvyibuke Yohana 1:12 haravuga ngo abamwakiriye bose yabahaye iki? Yabahaye ububasha, ntiyabahaye ubushobozi, kuko ububasha ni imbaraga zo kurengera. Mu bisanzwe ububasha ni imbaraga zitaboneka zishobora gupermeta ubushobozi gukora. Akaroro gasanzwe, uzugende mwibarabara uraba umupolisi afise ibiro 35, afise n'ubugufi, ariko yambaye ijyabere iriko ambreme y'igihugu, yambaye teni, afise ifirimbi mwibarabara, urukamyo rupima amatoni, rurimwo babashoferi bariye bagahaga indikora kuri vora. Wa mupolisi ahagarara kuri bwa bushobozi yahawe, bwa bubasha yahawe n'igihugu, agafata ifirimbi akavuga ngo umviriza, ni usubira kuraba ubuto afise. Ubonye pica iguhishurira autorite yahawe. Iyo autorite rero icikreye ububasha butuma we uhagarara. Muriko murabitahura? Iyo daba rero biriva ngo abamwakiriye Yesu yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Nimba babasha ububasha, ni kubera yuko novuga ngo nature adamique, nature pécheresse, kameremere y'ikinyabyaha yararanduwe, kubera yuko iyo kameremere nishobokana n'umukuza mushasha. Ni naco gituma Yohana amaze kuza abwira abantu bari bizeye umwami, bari baje kubatizwa, arababwira ngo mwabana b'inzoka, mwabantu bafise marinyite, mufise ubwenge buhishurirwa igihe, ninde yababuriye ngo muhungu burake buzoza? Nuko rero mwami imbuto zikwiranye no kwihana. Kubera iki? Muri abantu bashasha, mufise ubuzima bushasha. Ivya kera bitegereza gutakara kugira ngo mushobore kugira ubuzima bushasha. Ubwo buzima bushasha ntibushobora kuba mu mukuza wa kera, uraturika. Tuko turajanaga bene data, reka ndabaye indi preve. Petero
amaze kugendana na Yesu 3 ans et demi. Muravyibuka? Imyaka 3 n'igice agendana na Yesu, amaze kumira Yesu nubwo Petero atavyemera. Nguwo Yesu baramufasha, Petero agendeye inyuma, arenguka ashika indani. Petero avuga ati kameme je nta munanzi, nta munambona, nta munantahura. Andi mu karere gashasha kuko kwa Pilato, kwa Kayafa, nta numwanzi, nta mashuri mfise, nta connaissance y'aba superieur mfise. Ariko jewe ndi umuntu ari very simple. Ariko tahura igihe yagenda kwicara kinyegeza mu bandi, tubona umuntu, my dear friend, avuye mu bintu twese tutazi, arengana abantu bose nta confusion, acagenda kwa Petero ati aha, wewe ndakuzi, apana kubera ko twize hamwe, we biraboneka ko wakira urya mugabo Yesu. We waramwa Petero ati oya po nawenzi, acarahunga. Agiye kuwa kabiri aza ari bushara, aramubwira ngo wewe n'imvugo yawe iravyerekana. Kubera iki? Kuba amaze kwakira umwami Yesu biramaze gutransforma vino imota iboneka udashobora guhisha. Nico gituma reka ndababwiza ukuri, même les païens batinjira mu rusengero barazi ivy'umukizwa adategereza gukora. Ni naco gituma iyo tubiguyemo baca bayishira ku munwa nabo kandi babikora. Twebwe ntituvyemererwa bivanye n'umukuza ubuzima bwacu burimwo. Hari umuntu ariko arantahura, kandi ni nayo mpamvu hari abantu batarakizwa na bugingo no kubera ko babona ko badafite imbaraga zo kugendera ubuzima bw'agakiza. Tuko turajanaga bene data. Yesu rero aduha ubushobozi bwo gucika abana. Ubu bushobozi bwo gucika abana bubaye muri ancien systeme ya Kimose ntibushoboka, buraturika kuko bisaba neza ko haboneka umukuza. Nico gituma bakiriye umwami Yesu, nyumviriza neza, byabanje kwanza spirit yabo kuba recréer. Umushaha ni unagugwa, Romo kunagugwa nugusubiza ikintu mu bwiza bwacu bwa mbere kitarakora icaha. Ari kimwemu yaremwe bushasha kugira ngo yakire umuntu mushasha. Hari umuntu ariko aranyumva? Yaremwe bushasha kubera iki? Imana yera data, umwana na mpwemu yera ntibashobora gukwigwa mu mukuza wa kera, bategereza kwinjira mu mukuza mushasha. Nico gituma Yesu avuga ngo nimwanyizera nzosaba data, umwana na mpwemu yera tuze tube muri wewe. Niwumva ko wacitse mukuza, Imana data, mpwemu na Yesu ari vino itegeza kuba mu mukuza kugira ngo ishobora kugira ubushobozi bw'expose indani, akamoto kakaboneka hanze. Jewe narakizwa narangwa itabi, narakizwa narangwa urumogi, narakizwa narangwa inzoga. Maze kwakira umwami Yesu, jewe nta muntu yambwiye ngo hebe inzoga, nta muntu yancandaza, nta muntu yambwiye ngo hebe itabi. Indani muri jewe hatanguye kuvyuka degu yavuye he? Hari hamaze kwinjira vino nshasha idashobora kubana na vino ya kera. Tuko turajanaga bene data. Rero umukuza rero munyumvirize neza, iyi ni probleme abakizwa benshi batariko barabona le miracle. Ariko uyu munsi nakuzana inyishu mu izina rya Yesu. Iyo rero vino imaze kuba shasha, umukuza utegeza kuba ufite epeseri, kubera ko epeseri niyo igarda puissance, kuko vino ni puissance, vino n'ubushobozi iraturika muranahura. Ariko rero kubera yuko umukuza ufise epeseri, vino irashuha ikabira, umukuza ukavuga ati ntahuja, ikayegeranya hanze ntitubibone, ariko ihingurwa ariko raba imbere, ikabira ikavuga ati ndafise imbaraga zo kugwira iki. Bene dore kandi ababwiza ukuri, burya igikomeye mu buzima ru Kristo sagakiza wakiriye, oya naho agakiza kashikiye. Kuko hari abantu bakiriye agakiza gaherera mu mitwe. Ibintu by'Imana barabizi kuko Matayo, Mariko, Luka barabizi,
ariko mu mitima yabo ni zero, kubera yuko umuntu wese yakiriye Yesu agashika mu mutima ni vino. Sinda kubesha, hari ubushobozi bugendera muri wewe, hari imbaraga zigendera muri wewe, kandi izo mbaraga nurinda kuzigishwa zigenda zihishura bivanye n'intambamyi zihura nazo mu buzima bwawe. Iyo vino rero yatebeye muri uyu mubindi umwanya muremure, bagenda bakuramo basubiza mu yindi, burya vino ukwikakama igenda ijya gahoro gahoro mu kuzindani. Iyo epeseri imaze guhera ikiturika. Ni naco gituma uyu munsi hariho abakirisu ari mibindi ariko epesere yaheze. Ubamenyera gute abakirisu epesere yaheze? Kwihangana ntako bagira. Kwihangana. Jewe nama niyumvira iyo ndiko ndasoma Bibiliya. Mbega muribuka Eli igihe yari yicaye Hana ariko arasenga. Hana apfukama ariko arakubita iminwa gusa, very simple, ariko arasenga avugira mu mutima. Eli aramuraba aca yinyisha. Arambwira ati madamu we waborewe, kandi genda uhebe izo vino kuko nizagukunze. Ndabaza ikibazo, raba Ana, kubera yuko umukuza wari umeze neza utarakunguka, yamenye ibiri hejuru, amenya ibiri hagati, amenya no kudahangara. Ego profete yari yihenza akoresheje amaso y'umubiri, ariko intebe yari yicaye ko yarazi neza ko itihenda. Aha ni abantu benshi bakorera amabwa bakabakamana imibembe irenze. Uhagarariye ubwami bw'Imana n'umuntu, ariko yicaye ku ntebe y'ikimana iserukira Imana mu isi. Iyo yihenze ukavyitwaramwo nabi ukamuhangara, ntuciga urubanza nawe. Uciga urubanza n'amavuta ari ku buzima bwiwe n'intebe yicayeko. Ariko wa mudamu aravuga ati yo no, acaramanuka aravuga ngo mwami wanje sinaborewe, umusavyi wawe mfise amahano, mfise amagorwa, nariko ndasuka amajojwa yanje imbere y'Imana. Umuhereza amanukirwa ko namwemuyera, acakoresha autorite, aravuga ngo genda mahoro, nusubire kwiburanirirwa, uhoraho Imana agwico wamusavye. Wa mudamu yaciye avuga ati ko yarivuze safini, ngo acaragenda aroga, arajya aranywa, amaze kunywa ngo buke barasenga, ashitse muri bica bigira iki? Sigura ngo iyo umuhereza atari guhagarara ku ntebe, mwari muzi neza ko ari igihe abaherezi bahagarara bayicara ku ntebe bagafashanya n'Imana guca urubanza mu isi, kubera ko Imana yabahaye imbaraga zo kuganza isi. None iri jambo yavuze ngo ico muzoboha mu isi yakibwiye nde? Hari umuntu ariko aranyumva? Vino iyo umukuzi utanguye gukunguka indani, hanze ugumana visage nziza, ariko ukwihangana ikintu ca mbere kiratakara. Umudamu wubu uwo mubwira n'ama autorite yawe yose atabaye maso, ikintu ca mbere cubona ati aca yifata nk'igikombe, ati twubahane butatu bwa Iprona, singi wawe naco ndakuronderako, naborewe izo banguriye. Abubu siko bimeze none, sinzi ko muriko muratahura. Asifiwe Yesu. Rero nico gituma reka ndababwiza ukuri, haleluya. Abakera kugira ngo vino igumana agaciro, periode runaka bategeza kuramplasa imikuza. Naco gituma muri monde spirituel periode runaka imikuza yacu irahinduka, tukinjira mu kirere kimwe mu tukabaho mu buzima bushasha, kugira ngo dukomeze kugumya ibiremereye mu buzima bwacu. Impamvu tudacika intege, impamvu tabivamo, nuko mu kirere kimwe imikuza yamihinduka. N'uyu munsi Imana ifatanje n'umukozi wayo yashize ibihe byo guhindura imikuza, yashize ibihe byo guhindura imikuza kugira ngo ibihe bishasha bize. Nico gituma umuntu w'Imana yavutse ubwa kabiri ategereza kwamana isengesho ngo Mana nkora kubugira kandi, kuko iyo Imana igukoze ihindura umukuza. Twaje guhindura imikuza papa, twaje guhindura imikuza. Hari abantu kuva mu munsi wa mbere w'igikorane imikuza yamaze kuba mishasha. Ikikwereka ko umukuza umaze kuba mushasha ni imbaraga nshasha.
wumva mu buzima bw'iwawe, umwete mushasha, ishaka rishasha, ihishurirwa rishasha. Iyo uri kurasenga urumva ibirimi by'umuriro byari byaratakaye, urukundo rw'Imana ruravyuka. Haleluya! Inyota y'Imana ikaza. Imana iba yagukuriyeho umukuza wa kera, yagushiriyeho umukuza mushasha kugira ngo isuke. Nico gituma atahura kino kintu, vino nshasha irahari, yama yiteguye kuko umuganyi wacu Yesu ari kugikorwa. Ariko impamvu atayisuka buri munsi ni kubera iki? Abanza gusuzuma umukuza. Uwagize proje ya mazi yakinjaye ntiyabanje kwanza gukora amazi, yabanje kwitwararika aho amazi yasuka. Ni naco gituma wewe uri très important mu bwami bw'Imana kurusha ibindi bintu byose. Wowe ubaye icupa ryiteguye, data amavuta arayafise buri munsi yo gusuka mu buzima bw'iwawe. Ni naco gituma wewe urashobora gutevya Imana, urashobora kwitevya kugeza umunsi uhindutse mu buzima bw'iwawe. Asifiwe Yesu. Kubera iki? Haleluya! Oh haleluya! Kubera iki? Yesu ubwiwe muri Matayo aravuga ngo imaragarita zanyu ntimukazite muvyara mu vyondo. Kubera iki? Ingurube ntizizi valeur zoca zigira iki? Ikibanza c'agaciro kitaraboneka, maragarita zirabikwa. Ni naco gituma wewe utarahingurwa, hariyo ubuntu butaraza ku buzima bw'iwawe. Nico gituma iki gikorane kizegera bati man ndemeye guhingurwa, kuko kudahingurwa kwawe nturi kurahima pasitori, uri kuratevya amasezerano y'ubuzima bw'iwawe. Kubera ko data ntazorungika vino mu gihe atamukuza uhari. Naco gituma umuntu w'Imana burya nakwiye kwitwararika cyane ivy'Imana izomuha, akwiye kwitwararika cyane ubuzima bwiwe kugira ngo ivy'Imana izomuha bironka aho vyinjirira. Hari umuntu ariko aranyumva? Hari umuntu ariko aranyumva bene data? Igikomeye nico gituma reka ndababwiza ukuri, burya n'abantu baba mu rushengero benshi bakaba abanyedini, urazi ikintu kibaranga n'abantu bibaza ko ivy'iwabo bifise importance cyane kurushabo. Nono iyo ni mentalite y'igifarisayo. Igifisa agaciro cyane kurusha vyose ni wewe mu nyonga z'Imana. Ni naco gituma reka ndakubwiza ukuri, Yesu yavuze ngo nimube muvuga ko igitari ciza nivyo camari, nimube muvuga ko igitari kibi nivyo camari. Mu yandi majambo igitari kibi n'ivyamwa biba, igitari ciza n'ivyamwa biba. Igifise importance simbuto ni giti. Ubaye igiti ciza ivyamwa bizoribwa kure bizoba vyiza. Nico gituma reka ndakubwiza ukuri, Imana ntiri mu mugambi w'ibintu, iri mu mugambi w'abantu. Iyo umaze gutunganuka bu Imana irindiriye mu buzima bw'iwawe, izoguha ibitegeza kuguha, kuko mwijuru nta kibibikirayo. Vino irahari irateguwe, ariko umukuzi utaraba tayari, umukuzi utaraba tayari cyangwa umukuzi ushaje, Imana ntiyemera ko vino yayiturikira hanze. Ntibikunda, irakurindiriza, irakurindiriza. Yesu ariko agaburira abigishwa biwe, agaburira abantu 6,000 niba atari 5, udakushemwe abagore, acarabwira ati sinkunda igipfu busa, ibisigaye vyose mu bitwara, kandi kira muntu wese yiremeka igitunga ciwe 12. Kubera iki? Yesu ntakunda ibintu bikorokera hasi, ntakunda ibintu bipfubusa. Iyo urashobora gusenga, iyo ubuzima bwawe utabuteguye, vino ntishobora kuza, kuko Yesu nashaka kwiherera hasi. Mikuza mishasha. Haleluya! Wowe uri umukuza, emera kuba umukuza, winjira ibigino uvuga ati Seigneur, est-ce que ndi umukuza ushobora kwakira vino y'ubushobozi? Vino y'ubushobozi. Ega nico gituma Yesu aducisha ahantu bene data. Jewe ndavyibuka nkikizwa automatiquement. Muraza kumbabarira, je numva ariko muhema ariko arantwara. Mumbabarire sisawaga bene data. Raba, jewe nkikizwa ikintu cambere data yakoreye ubuzima bw'iwanje, yancishije ahantu. Uko jewe nakuze muri mentalite, famille yacu yose barabadandaza ibimpuzu. Chawumva kwiwacu impuzu kitari kibazo. Kwambara impuzu twakuze turi bustiliste, kandi jewe ntarakizwa niyo ngiye kugura karato, nategeza kugura karato gafise taro y'igufa.
hahandi mponyoye hasi wumva ko hari umuntu arenganye. Sinashaka yuko ndengana ntuvyumve ko narenganye. Uravyumva? Hama umuhamagaro w'agakiza uraza, maze kuza ndavuka ubwa kabiri, maze kuvuka ubwa kabiri nakira Yesu umwami n'umukiza. Automatiquement orgueil yari muri jewe ifatiye mu kwambara n'ibindi bitandukanye. Imana ati ngiye kugucisha ahantu mfise ibihuzu vyinshi, narashobora kwegamira ahantu atanu umusumari uhari, nagira gukimuzi gatabuka zose zirahera, nisanga nsigaranye ipantaro imwe. Murantahura? N'ishati imwe ndacyazibona nko kumenga ni hirya yejo, ni t-shirt imwe nakandi kabutura, iboka ntizari bwaze. Ako kabutura ndakaravye muri kahise kari iboka zubu. Urumva kari kagera ngaka kagira pasurirenze. Hama ibirato byose biramperana. My dear friend, ndavyibuka rero mwana yavukiye mu Kamenge, umuriro w'Imana uraza, ninjira muri korale y'abado bita korale y'abadoresa, nkava muhira ngiye nambaye ikanambiri za umoja, nkumva ndahiriye muri jewe. Nashika muri abo bana shabo mu biti, Claudine ariko aratwenga kubera ko acabona ivyo ndiko ndavuga. Abana bo mu biti, abana banzungurutse, baje je na umoja zangu, ndugu yangu nilivimba, isoni zirangu bitubugesera buraduka z'umusaraba. Igihe kimwe rero sinzi umuhungu twabana yitwa Dadi, mwene wabo na Gagarine, mwene waba mugabira ururato rwa Regidezo, murarubona rwari rufise izuru ngaho imbere, rwa nimero 40, nanje nambara 40. Sinza kadiri nakoze ndarumugurira 7,000, ca ndacomeka mugo rurato, nagwambara ku ikoti, nkagwambara ku ijinisi, nkagwambara kandi ugo rurato uko rwari rumeze bavukanye bwanjye. Murumva yuko n'amano yagendera gutya, kubera yuko yari 40 nambara 40. Ikosa rya mbere iyino rikuru ginyeganye gishashati ryaca ritabuka kubera ko hari uguma. Rero mbona jewe mvuye muri quartier 7 rurarenze hajya. Bona rero je mvuye muri quartier 7 ngiye muri quartier 3, nambaye gwa rurato natambuka gute muvuduka. Niho je gutambuka nihuta vyavuye. Kubera ko gwaba ruko rurandya, amano yapondekanye, navuga ati reka nihute basi ncenda rukura mpuhe. Mwibara barasanga ngenda gutyo. Wokibaza ngo nacerewe, kumba amano yavyimbye Bugesera bwadutse. Hama namara gushika aho nicara mu rusengero, nkaca nkuru gasanga ndigwa musi. Hama musi umwe ibyago cawumva ko ipantaro nayimesa mu ijoro mu gitondo nkayigorora. Ibyago bujya birahamagarana. Umunsi umwe rero imvura icirariragwa, ijobeka ya pantaro yanje. Mu gitondo yirizako, ndagenda mu nzu ndakanyura ya pantaro, amazi yanka kuvamo, gorora biranka. Kandi hari ku munsi wa gatatu ndumurongozi wa serire, ntegeza kuja muri serire rero. Shwamfise ni yahe ya boka yanje na ya t-shirt na za kandambiri. Ndamanuka muri quartier 7, numva mhiyi ndani muri jewe napfuye. Ndamanuka kuri lycée mu Ngara, manukira muri Nahangwa, nshika kuri 14. Iyo pantaro nari nambaye no kwicara vyasaba ibiharuro mucambu bibona namwe. Kubera ko vyasaba mwendererere ndahena, vyasaba ibiharuro vyinshi kugira ngo nicare, kandi naguma niraba umwanya n'umwanya. Uibyago byagiye ngo n'ivyatsi bimuhinzira. Chef de quartier acaza kutudurumbanya muri serire. Raba rero uwo murongozi yambaye iboka n'ikandambiri aje guserukira serire. Muriko murantahura? Ariko icimana ari kirabomora muri je uracumva, kwari ukugira ngo uherengeteze orgueil yose. Chogiye ncamva muri 7 njanja muri mu Cibitoki, ahantu nashikiye umuntu yampaye indaro yari umutama yitwa Chrysostome. Nubu aracariho nama ndamugirira neza ku munsi ku munsi. Amacama icumba, sina matera sina shuka, gucana koroboyi. Aho hantu niho hantu hambere nabonye hariho toilette décapotable. Mwe murayizi décapotable? Jewe ndiko ndoga muri douche ntivyasaba yuko ibirebire, none ko yangera ngaha
je narashaka koga ndiko ndatera inkuru n'umuntu ari hanze, ndiko ndatera inkuru neza n'umuntu ari hanze. Bya bindi ugira ubwoba ngo umuntu azi ko amatoilette yaho hantu aba afise irido yonyene nta muryango biriho, imbere yo kwinjira ubanza kugira ngo twebwe iwacu nta bwoba twari dufise ndugu yawe. Iyo wicaye umutwe waraboneka hanze umutwe waraboneka hanze, ntawarinde gukubita amashi kubera ko yari decapotable. Sha Imana irakanyura, numva ndashize, numva ndaheze. Ndabwira Imana ati Imana nta mpamvu nimwe nzosubira kugira, mbabarira. Cyo gituma Imana imaze kungirira ubuntu ikankiza, ndi umuntu atampamvu nimwe agira. Ntubona ko Revera yantumiye niyo amazuta atari kuba hari mu modoka, imodoka zose zikana kuza n'amaguru hano, je ntaco vyombwira kuko narigeze kuba mfise abakristo bagwariye muri Semseka, nkava mu Cibitoki n'amaguru gushika kuri Semseka kuja gusengera umuntu, itaraboneka na ya bisi ataraza. Hama nkamurambika ku biganza, ubuntu bw'Imana bukaza. Yagera ati mukozi w'Imana ndagusura bitanu, muhema akambwira toya ni kizira. Nkaca ndeka kuyatora, nkaca mva muri Semseka, murabona n'amaguru gushika mu Cibitoki. Urabona cyarushaga bere data kugira ngo impamvu zose zibanze zigira iki zipfe, umuntu abo mukuza mushasha. Ushobora gutakaza ingeso n'ivyo umuntu ahamira n'ivyo umuntu agira iki vya kera. Hari abantu bashobora kuba bari muri izi ntambara jewe narenganye, ariko impamvu si ukugira ngo Imana ikwice, iriko irakuraho umukuza wa kera kugira ngo amafaranga ntabe ikintu gishobora gutuma utembagara uzokoza isoni umwami. Hari umuntu ariko aranyumvaga bene data, embere ubanza uhace, hariyo formation urimwo, hariyo uyu munsi ndugu yangu amazutu nashaka bure ndaja muri Kongo nkayanywa kandi nta problème fisi, ngenda n'amaguru kubera ko nabihisemwo. Murantahura ndamaze no kugura ibido ry'amajana ngahi, niba amajana 6. Kubera iki? Hari igihe naciyemo, ariko hari ibihe data yahinduye. Ariko banza uvyume, kubera ko umukuzu maze gutegurwa neza. Bihari ni haleluya, bidahari ni haleluya. Umwami agumana ikibanza ciwe cyo kuba umwami ibihe bidashira. Ica kabiri, nta munsi n'umwe uzosanga mu masengesho yanyambwira Imana ngo bigire gucika Imana. Oya, nasanze ari Imana, nzorinda ava muri sari Imana. Si jewe ndayihindura kuba Imana bivanye n'ivyo yampaye. Iguma ari Imana, ibima itabima, izina ryayo nirihabwa icubahiro. Mu yandi majambo nirisha kamirika pfa ku mpamvu. Asifiwe Yesu. Ipfa ku mpamvu kugira ngo ibihe vy'impemburo bize mu buzima bwawe. Ipfa emera kuba emera kuba umukuza mushasha. Asifiwe Yesu. Emera kuba umukuza mushasha. Uva mucara mukaza gukora protokole, pfa ku mpamvu. Ingo uyikore. Niwamara guheza na saa 3 ukabura na lift, hatambuke my dear friend. Kuko ivyo bizoba bimwe mu bigize seve y'ubuzima bwawe niwamara kugirirwa neza n'Imana. Ariko uyu munsi reka narakuha akandi gasunuzo. Wanse guca muri iyo nzira n'amafyeri iwawe, ni wewe witinza kuko nta rakursi ihari. Imana izoguhezagira apre yo guca uhani. Uvyanka, uvyemera, Mungu anataka upite hapa. Niwamara kurengana ikabona neza ko ataco bikikugize. Mbega ndababaze kubera iki Paulo yavuze iri jambo? Paulo yavuze iri jambo ngo gupfa ni Kristo no kubaho ni nyungu. Yari yegereje gupfa, ariko imyaka Imana yamwongeye, yayimwongeye kubera ko ataragitinya urupfu. Gupfa bije haleluya, bitevye ndanyaga iminyago haleluya. Iyo umaze gushika ku rwego ndungu yangu utari kurajugumizwa n'ivyo kujugumije, Imana ikiguha inyishu yihuta kubera ko ubusinzi kizamini. Reka kwitevya mu nzira, emera kubera ko
umva nta yindi nzira iriho. Niyo mpamvu uzosanga abakirisu benshi, ndiko ndumva Muhema ariko aravugana n'ubuzima bw'iwanyu. Abakirisu benshi uragenda ugasanga musigaye mushaka guha Imana ibiturire vy'iki vy'amasengesho y'iminsi 3, igikomeza amasengesho y'iminsi 3, igikome no kugendera mu nzira Imana ikirashira mu nzira yawe bifashe mu mutima, kuko gusenga ni urwego rwo kunywana n'Imana, si giturire duha Imana ngo inyarutse. Oya, aho Imana yageze wewe wowe uri Yesu wa kabiri udashaka guca aho Imana ishaka, kuko Yesu wa mbere yarahaciye. Murabe Yesu Getsemani, raba Yesu Imana 100% Getsemani ariko arasenga, data asangwa bishoboka kino gikombe kindengane, ariko data yaracecetse. Igihe cyose yavuze iyo jambo yaciye aceceka. Data asangwa bishoboka. Erega Yesu yari Imana, yari karabona izindi nzira vyocamwo, yari karabona izindi nzira. Data asangwa bishoboka kino gikombe kindengane, Imana iraceceka. Ariko Yesu nyuma y'amasaha, abahinga bavuga ko ari nyuma y'amasaha 3-8 ariko arasenga iyo sengesho, aheje kuvuga ngo ariko rero ntibibuko jewe ngomba, bibuko ugomba. Automatic masoma Bibiliya, marayika w'Imana yaciye amanuka amutera intege. Ariko marayika ntiyigeze amanuka ataremera ubugombe bw'Imana mu mutima, ariko amaze kwemera ubugombe bw'Imana, marayika w'Imana yaciye aza amutera intege. Ako kanya agira imbaraga, aravanga icanzanye kirashitse, abwira abantu ati duhaguruke, uje kungura araje, ariko kandi namara amace. Raba Imana kugira ngo imwereke ko marayika aramaze kuza, amaze gushika imbere yabo, arababaza ngo muronderande, ati Yesu Munyanazareti. Arababwira ngo ndi hano. Akivuga iyo jambo bagendesha imigongo bitera hasi. Petero ati ducomoke, atoya ntavyo gucomoka, tegereza guhangara umusaraba, hama mu nyuma arasura muvyuke. Araba muronderande Yesu avuga ngo ndi nga turuwafu, abagwa hasi. Ubwa kana carabwa toki, imikino yo kugwa hasi ndayihevye, ababareke bagende nimufate jewe. Amaze kumufata ivyakurikiye murabizi. Uciye winjira mu gitabo cya Filipi 2:5, arabanga uyo naho yarasanganye ishusho y'Imana, ntiyiyumviriye ko kuringana Imana ari ikintu cyo kumira ko yisiga ubusa, araganduka. Lomo kuganduka murumva icyo? Oya, kuganduka murumva icyo? Kuganduka nukumvira kwimazeyo, kudasigaza trace n'iyumuti y'amahitamo. Araganduka ashika no ku rupfu rwo ku musaraba. Surinya rero ico nico cyatumye Imana imushira, ikambuha izina rengeye n'amazina, kugira ngo amavi yose apfukamwe mu izina, indimi zose zature ko Yesu ari uhoraho. Bihesha Imana Data wa twese icubahiro. Nimba ubimenyere tumukomera amashi, kuko arabibereye. Raba rero, mbega ivyo bihese ariko aracamo niki? Si umukuza ariko urategurwa none, si ivyifuzo vyariko birapfa, si gahunda zariko zirapfa, ariko amaze kwemera inzira y'umusaraba ku buzima bwiwe, marayika yaraje amutera intege kugira ngo ayihangare. Kwiherezo turabona icubahiro. Beneda, nta cubahiro kitava muri souffrance. Oya, nta cubahiro kitava muri souffrance. Urububura musuma. Asifiwe Yesu. Nta cubahiro kitava muri souffrance. Nimba Yesu yemeye guca harya, nawe urafise Getsemani hawe uzoca. Ariko ikibazo ni intambara ibera muri wewe kugira ngo uhezagirwe. Mana, urabona kugira bihinduke banza umpindure. Imana bati no, si jewe ntangura, ni wowe utangura. Ni watera intambuko imwe uza iwanya, ndatera 1000. Si jewe ntangura, ni wowe utangura. Ni wowe utangura. Imana akazi kawe no gusuka vino, ariko wewe akazi kawe no gutangura gutunganya umukuza. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Oya shengera, asifiwe Yesu. Abamama n'abapapa, asifiwe Yesu. Reka ndabaha akarorero. Umuhinga wo guteka amata yitwararika amata cyangwa yitwararika isafuriya? Kubera ko isafuriya icafuye yiciki. Umuhinga wo guteka umuceri yitwararika isafuriya cyangwa umuceri?
yitwararika isafuriya kubera ko isafuriya icyafuye irazigiza umuceri utarasha. Ni nacyo gituma mu buzima bwacu tubanza dutunganye, tugwanire ubuzima bwacu kubutegura. Umuceri, amata n'ay'Imana izoyazana mu gikoresho cejejwe gitunganye. Vino irahari yaraganywe, kandi nta ntererano Imana izogusaba mu kugana vino. Intererano Imana igusaba niyo gutegura umukuza w'ubuzima bw'iwawe. Bene derekane babwize ukuri, nitutaba maso shengero ry'Imana mwijuru tuzokwiyanka. Shobora kumbaza ati gutega mwungere Imana yishura amasengesho. Sisaga mpamagara ndakwitaba, ndakwereka ibigize iki, ivy'amaso yataragira iki, n'ivy'amatwi yawe ataragira iki. Ndaba rero waruzi neza ko mwijuru tutabaye amaso tuzokwiyankishwa niki? Nitwashika mwijuru hari abantu cicinjira gucya Imana izo cyo gutwara muri stock, usange hari ibi box byanditse ku izina ryawe. Imana cyo kubwira tugurura, ce ugurura, usange iki box kirimo imodoka Mercedes Benz ya 2024. Usange mu kindi kibox harimo inzu, ukindi kibox usanga hari umugabo ateye ubwoba, ikindi kibox usanga harimo amafaranga. Hamuco vuga ati Imana ikubwira ngo narumvise ugusenga kwawe, ariko wasavye imodoka nta parking wari ufise. Sindiko ndavuga parking mu byo bw'umubiri, ikintu cyose kirafise aho gishikira. Wasavye umugabo urukwa uja Kamirika, jewe simvye uri ntambara. Wofise abagabo mu isi y'imhemu yamiduga kugucongeya. Hamana Mana kugira ngo ndamuhebe banza umwe gwanje, reka iyo mifite inondugu yawe. Imana iravuga ngo banzure kure kugira ngo ndaguhezagize ibyawe. Tuko pamoja watu wa Mungu. Mana urabona nyene imodo ariko ubwibone buracakuzuye. Tukubonye ngaha twese upfukamye. Umpaye imodoka nukuri nije nzora ntwara bagiye kuvyara bose. Abakozi bawe bose nije nzobatwara. Ariko Imana isoma imitima ikabona Mana uyimpaye ndabapitiya. Hari abantu basuzuga bambwira ko ataco nzopfamo. Uyimpaye Mana nzobereka. Bena abone bacha ngombe adui yako aishi siku nyingi, unapobarikiwa jione. Mungu sio ushangingi, hapana. Mungu ni wa upendo na ushuhuda. Ushuhuda wote lazima uwe ndani unyenyekevu. Naho rero Imana isoma imitima ikurindiriza ikavuga tubwibone bwawe bubanze buherengetere. Ufise amanyama atacu ufise no gusaba lift ugenda n'amaguru kandi imodoka zuzuye ngaha ngo nibancishe mu ijisho. Bagucisha mu ijisho ndugu yangu, wanse kubasaba lift bagucisha mu ijisho urukura hiyereka mu ibarabara. Wirigwa mu madeni yo gufata ibitenge n'impuzu shasha zose zije. Barya abantu badandaza impuzu ku madeni warabatungishije ubugesa buraduka. Ariko objectif ya impamvu nibancishe mu ijisho. Bagucisha mu ijisho ko baza kukwishuza turuwafa utarayaronka. Bumbwa nivyo Imana yaguhaye. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Imana isuzuma imitima ikamenya ibyinyegeje muri twebwe. Niyimenya ko igihe kigeze cyo kuduhezagira canke hatarage. Nta ngorane ufitanye n'umwana w'umuntu. Mukozi w'Imana akaza ngaha akavuga kubwo ubushobozi nahawe n'Imana n'amavuta no kurobanurwa jewe ndagusenge. Imana ikavuga ati mushumba ndemeye ivyo uvuze kandi amasengesho ndayakiriye ndayabitse, niyahinduka harya na harya nzoca ndabimuha. Amakacuvanga rero nta mavuta hari, nta mavuta hari. Urumva n'amaoki nta mavuta hari. Ugasanga rero umuntu asigaye ameze nk'umuntu afise problem aho muvugishwa n'Imana wese hari. Sema papa. Oya uri kurahunga Imana mu kurondera Imana kubera ko ikibazo ufitanye n'Imana nukubanza guhinduka. Kuko ivyaboshwe na Satani twebwe turafise imbaraga yo kuvyugurura twebwe, ariko ivyugawe n'Imana ntidufise imbaraga yo kuvyugurura.
iyo ufise urubanza n'Imana jewe ntaco nogufasha, banza witature n'Imana. Twebwe duhagarare mu kibanza Imana yaduhaye, turekure ubuntu bw'Imana bubabohora, turekure ubuntu bw'Imana bubateza imbere, ariko banza uhagarare ku gicaniro witunganye n'Imana. Dufise abakristo badashaka kumva ivyo bintu rero. Utegerezwa, nta yindi shwa ihari, nta yindi shwa ihari revera, nta yindi shwa ihari, nukubabwira ukuri ugahitamo. Sindakubesha, urakeneye kubanza gutunganya umukuza kugira ngo vino ni wowe uri kuritevya, ni wowe uri kuritevya. Ndazi ko hari ico Muhema ariko aravugana n'ubuzima bw'iwawe. Ni wowe uri kuritevya, ni wowe uri kuritevya, ni wowe uri kuritevya, kuko Imana bandanye cyangwa ngarukirize ngaho. Listen to me. Raba, Bibiliya ivuga ngo amavuta yatunganijwe n'abahinga babimogoreye, isazi ikorokeyemo ituma ayo mavuta nuka umuduhu. Amavuta ya Elayo afise valeri yatunganijwe n'abahinga, ariko iyo amavuta atazigamwe agakorokeramwo isazi, amavuta acanuka. Nimumva ko ariyo tuntu duto duto dushobora gutuma vyinshi vyononekara. Rero nagira ndabatangarize, Mungu hana probleme, anahitaji kukubariki, arakeneye kukuduza, arakeneye kugushira hejuru. Ni ya Mana ivuga ngo mfise nk'igihumbi ku misozi igihumbi, nogira inzara sinogusaba. Ni wavuga ngo ifeza n'inzahabu n'ivy'iwanje, unyubaha nzomwimiki. Iyo niyo Mana twakurikiye. Twebwe turabana b'Imana, wewe ni Mana ni papa, turiko tubabwira ngo nta cibuze mu kukugirira neza. Ariko hari igihe buri inzira yo kwinjiriramwo, kubera ko Imana ni Imana yubahiriza amategeko ngendegwako. Ni Imana yubahiriza amategeko ngendegwako. Kandi ikindi kirenze, ntizopfa isanga icubahiro n'umwana w'umuntu. Iyo gifise abantu bakugurira amavuta idafise mu kuboko, ntizopermeta ko ubwiza bwawe buvyagwa n'ayo mavuta. Irashobora gupermeta wisiza amamesa makambiri washizemo indimu ikarekura ubwiza bwayo, kubera yuko inzira zawe zihimbaye Uhoraho Imana iri inyuma y'ubuzima bw'iwawe. Kanka ubugararije asifiwe Yesu. Hari umuntu ariko aranyumvaga bene data, ndashaka ndabereke principe ikomeye cyane gose. Nzogaruka Imana niyangirira ubuntu. Ndashaka nimwogenda tudasomye Bibiliya. Bene data, ndashaka tuzingurure aho nateguye gusoma Geneze 12 mu minota mike tuhasoma. Nitwavuze neza imbaraga cyangwa agaciro k'umukuza mushasha mu rwego rw'ubutunzi. Imana irafise uko itangura n'abantu urugendo. Ikintu cyambere banza kwanza umenye ingene Imana itangurana n'abantu urugendo. Bene data, ibi bintu batwigishije ko Imana ari Imana y'ubuntu, ari Imana y'urukundo, ari Imana y'imbabazi, ariko ntibatwigisha ko ari Imana yera n'amakosa. Kubera ko hejuru yuko ari Imana y'urukundo, ni Imana yera ivyagiye ku ntebe y'ubucamanza. Haleluya. Ivyagiye ku ntebe y'ubucamanza. Ni naco gituma iyo ugororotse urarengana imbere y'Imana, ntihagire urubanza rugufata. Ariko iyo utagororotse irakurindiza ati banza uce, banza were, banza uce, banza ugororoke. Kubera iki? Imana nishobora kubaka ku rufatiro rwubatswe n'undi muntu. Imana ntishobora kubaka kuri fondasiyo yubatswe n'undi muntu. Imana niyo yubaka fondasiyo ugatuma ushira ko ibihome biduga. Igera fondasiyo y'ubuzima bw'ibo batari Imana, ni witege kubona intervention y'Imana yubaka ibihome. Never. Impossible. 12. Jewe ndumva ko mwemwe ivyo ariko aravuga muri ko muravyumva. 12. Haranditswe ngo Uhoraho abarira Aburahamu
ati va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka. Komeza. Manuka. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye. Nanje nzogira iki? Nzoguhindura ubwoko bukomeye. Icyo ni cyambere. Yes. Nzoguha umugisha. Izina ryawe ndarigire rurangiranwa. N'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira zobahezagira. Raba. Kandi abazokuvuma personal pronouns number 2. Kandi uzokuvuma nzomuvuma. Kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izoherwa umugisha. Uragahezagirwa. Raba. Turacari mu mikuza. Raba, Imana itanguye urugendo. Icaka gutangura n'umuntu umwe yitwa Aburahamu sokuruza wacu. Ariko ndashaka murabe ingene Imana yubaka imigenderanire mu ntumbero yo gutangura urugendo rw'urwego rw'ibihambaye, rw'urwego rw'umugisha. Isanze Aburahamu, iramubwira ati Aburahamu umuhungu wanje, number 1, banza urabe. Imana imaze kuronka Aburahamu ntiyabanje gusezeranya Aburahamu umugisha uri mu mutima wayo. Imana ntiyabanje guhezagira Aburahamu cyane kumusezeranya umugisha wari mu mutima wayo, umugisha uri mu mutima w'Imana. Siwo yabanje kubwira Aburahamu, kubera ko Imana si Imana y'amasantima, ni Imana y'amaprincipe. Yabanje kubwira Aburahamu ivyategerezwa gukora, ivyasabwa kugira ngo ibindi bikurikire. Umugisha w'Imana wamara igikurikira, ntabwo ari ikintu cama gitangura. Igitangura ni ivyigusaba. Aha niyo isafari y'abantu benshi naniranwa. Imana iramubwira ati Aburahamu, ndashaka kunkurikira rero. Aleluya. Urabizi ko jatavyo ndimo? Nta nzu ya data ndimwo, ndi data. Nta nzu ya mama ndimwo, ndi mama, ndi vyose. Rero wewe urashaka guhezagirwa, urashaka kuba ukomeye, va mu nzu ya so. Kubera yuko urafise mentalite ya papa wawe iriko iranyoha ubuzima bw'iwawe yo gushaka gukora ibintu uko asabikora, kubera ko ubibona uko abibona. Nubwo no kugendera ukaguma mu nzu ya so, uzogumura umudandaji w'ibigirwamana, uzogumura umusuma, uzogumura umubeshi wo kuvuga yuko Imana zitanga imvura kandi nawe wayibuze. Banza kwanza number 1, va mu nzu ya so, va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so. Number 1, uje mu gihugu nzokwereka. Nahitaji utembere kwa macho yangu. Mwabakobwa mwabahungu mushaka kuzorongora bazobarangira. Pole na ole wako. Ndangira. Ubona gute? Ubona dukwiranye? Pole ndaguhebuje. Uje mu gihugu nzogira iki? Asifiwe Yesu. Aha Aburahamu yariko arubaka imigenderanire ihambaye yishitse, kuko imigenderanire ihambaye yubaka urwego ruhambaye. Mana warangujije ungira ihanga rikomeye vya wapi? Yabikubwiye wisunga mu vyabwiye Aburahamu. None gufata umugisha wa Aburahamu ntumufata amakondisiyo ya Aburahamu. Ega uri hari kurani. Ufata umugisha wa Aburahamu ntufata amakondisiyo ya Aburahamu. Kugira ngo ushikire umugisha wa Aburahamu, emera amakondisiyo ya Aburahamu. Va. Shaka kumera nk'abanyamurenge ba muri no misi. Basigaye bavuga ngo Imana yabwiye Mose ngo yumva nabi. Imana yabwiye Mose igihugu cy'amasezerano ngo yumva nabi. Ngo yavuze Canada ngo bumva Kanani. Ngo burya rwose Imana yarimo kuvuga Canada ngo Mose ngo aca yumva ngo yandika nabi, ngo yandika ngo Kanani. Nta kibazo, none ko Canada badapfa. Tuko pamoja kanisa la Bwana. Urashaka benediction ya Aburahamu, uri umwuzukuruza wa Aburahamu, ariko ntushaka inzira za Aburahamu. No kuboza. Asifiwe Yesu. Mwonyemerera nkanywa amazi.
saba dayimoni bamfashe imihogo yumye. Beneda turiko turajana mwese muriko murahabona kurikiza verse rere ikurikira muvukanyi wanje. Raba hariko ijambo ribango nanje ubwa mbere navuze wewe va genda ubu rero uruhara rwanje nanje nzokora. Umvise mu yandi majambo, kora ivyo jewe ntashoboye ndagukorera ivyo udashoboye. Kora uruhara rwawe nanje ndagukorera uruhara rwiwawe. Nanje ndakunda Bibiliya kuyisoma ntasimbura urudome. Nanje kubera ko wataye ubwoko bw'iwanyu nzoguhindura ubwoko bukomeye. Ni kimwe gisubirira ikindi, ubwoko bukomeye. Beneda ndakubaza ikibazo, ni giki kirengeye kuba ubwoko bukomeye? Kuba ubwoko bukomeye harimo kuvugangwa, kuba ubwoko bukomeye harimo kubaka izina. Abantu benshi murondera kubaka izina, mwacuritse amazina, ukibaza ko uzoshika hejuru wabanje guhemukira abandi no kubagigura hasi. Abandi warabisha, abandi warabivye, karabaye asangwa uhora atari we yubatse igisagara. Babera bubakira iki gabene data? Uhora atakugiza umutwe uzopfura umurizo. Asifiwe Yesu. Ibi bituzana ku rwego rwaho tuguma mu murongo w'Imana, ntitwifuze guhemuka no gucafuza. Ibi bintu byo kwibaza ngo naka niyapfa ngo zoca ntunga, ndugu yangu, Imana nifata umugisha wa kabura ngo iwe kaburante. Umugisha wa kabura n'uwa kabura. Nifata umugisha wa kabura ngo iwe kaburante. Uravyumva? Umugisha wa kabura n'uwa kabura. Rero ibi byo kutangura ngo gutemba, babahungu banje mw'abapasitori, ndababwira ikintu, muze mushake mukora ibyo mushaka byose, munkure kuri ya ntebe je ntabwo bafise. Shaka ugenda ucuyicara. Kurazi impamvu umunsi uzoyicarako ivyahora bimpiga bica bitangura guhiga wewe. Gerageza ukora ibishoboka vyose, ya myambi yose yahora indaswa ikitangura kuraswa wewe. Ariko ikibazo gihagaze ngaha, mbega data yarakubakiye inkinzo? It's about what? Spiritual capacity iva muri anointing, muri couverture. Cyo gituma je mu buzima ntabwo bangira ngo urabona. Gerageza umunsi uzobishobora, imyami yahora ishikira kuri jewe izotangura gushikira kuri wewe. Turabe rero uzogushoboza, kuko hari igihe hakora ijambo rivuga ngo abo yamenye kera. Asifiwe Yesu. Nanje nzogira iki? Cha kabiri nzogira iki? Ariko mwabivuze mwese nzogira iki? Nzoguha iki? Hama cha gatatu izina ryawe ndarigire, abandi baze bagira umugisha ku bwandi. Muzogira umugisha gusa, uzonahesha umugisha. Raba ariko ibi vyose ariko aravuga birinyegeje, nta munsi uzopfa bironse udatanguye kuva. Abantu benshi mufise ikibazo impamvu biteba, nuko muhagarara mu masezerano, ntimuhagarara mu kondisiyo y'amasezerano. Muhagarara mu masezerano. Abantu baraja ngaho muri Yosuwa rimwe, anzokandagiza ikirenge azoba hampaye uko yabanye na Mose niko. Ariko kuyereza bavuze ngo mugabo shikama cyane, ivyagezwe Mose yaguye yakubwiye uzuvyitonde. Mu yindi vugo, Mose namukunze ndamushikana kure bivanye n'ingere twari tunywanye mu vyagezwe byane. Nawe ugashaka gushikaho Mose yashitse, banzuze ku rwego rwo kunywana nkuko Mose yanywana nanje. But the problem, abantu turi mu bigumbagu, nzoguha umugisha n'abandi baze bagira umugisha kubwawe. Verse kurikira. Raba rero, abazoguhezagira, iri jambo ndashaka murabe, abazoguhezagira nzogira iki? Mu yandi majambo, abazoguhezagira bazoba benshi. Nico gituma Imana yakoresheje imvugo ya benshi. Ariko ku rwego rwa kabiri ngo uzo ntiyavuze ngo abazokuvuma. Urazi Imana yavuze ngaha? Urazi Imana yavuze ngaha?
abazoguhezagira nzogira iki? Sawa. Ariko ubu rero ndavuye mu bwinshi, umuntu wese azoguhangara ndamushurikiya kipeke, nzomushurikira muri rudeni. Mu yindi mvugo, sishaka ko bibanza kuzira ari vyinshi, shaka kugenda nkasa kimwe kimwe, kavyuka shira hasi, kaduga nkubita hasi, kazamuka nkubita hasi, kugira ngo ndagukingire icitwa umuvumo personally. Nizobirindira ngo bigwire, umugisha nzowurindira ugwire, ariko umuvumo ntawushurikiya pangari mapema. Kuko hamwe nawe ushurikiye hakiri kare, noza kugutabara wasomye nturi. Ivyo sindabishaka rero, ndashurikiya moja kwa moja, sinzoteba, nzobanguka, nzohoza ijisho, ugutwi kwanje kuzoba ku muntu ashaka kukuvuma, nzomuvuma atarakuvuma, bikiri mu vyiyumviro nzoba nkashije. Ariko vyose bitangurira hehe? Va. Urashaka kuba vino shasha, va. Erega Aburahamu ngaho Imana yari muhinduye, yari imubwiye ati banza ube umukuza watunganijwe, hama nanje nzoza gusukamo, banza uve. Haleluya. Banza uve. Impamvu niko ndasura inyangano, ndiko ndumva mpemu yera, banza uve. Kubera ko vino iriteguye, irabuza imikuza. Papa Revera, ni Revera Simana yaguhaye, ariko mpema ariko arambwira ngo vino irateguye, irabuza imikuza. Vino irahiye. Hari amasezerano Imana yagoye kukugira rurangiranwa muri iki gihugu cy'u Burundi ndugu yangu. Ntuzi aho bizozanana, ariko banza uve. Eko ndatangara bene data. Ico gihe nariko ndaca muri ivyo bihe bigoye, ndavyibuka ngiye kuvuga ubutumwa bwiza muri quartier 5. Tamye ndagahunguka kaboga rapana ubusaza buriko buraza. Shikira ku bakobwa babiri biwabo y'abantu, bafise abantu bakomeye, bafise imiryango ihambaye, banyicarika muri saro baranzimana. Hama mmeje kubabwira ubutumwa bwiza n'umuriro, umwe acaramira ngo wewe mtumishi wa Mungu, achana hivyo vitu, unachoka, sisi tuko na maisha. Hagati yuyu nanje uhisemwo nde kugira ngo duhindura amateka y'ubuzima bw'iwawe? Uhisemwo nde? Nubu ndacababona mu muji abo bantu baracarushera bugingo n'ubu. None erega njiya gupumuzika ni Yesu tu. Uhisemwo nde? Ndaraba, ego sifisi inyuma, ego sifisi imbere, ego sifisi ya gauche, ego sifisi ya droite, ariko ndafise hejuru. Iriho kandi mbona y'ibihe bidashira, reka nemere mpigike, ariko mbe hatajwe irinyagiriza ikibi mu mutima w'iwanje. Tambwe ati nkeneye wakira Yesu bisigaye ngwe bambwira amajambo ntovugira ngaha ndagenda. Hari igihe uva mu bintu nduya ugatambuka, wasura muri kakazuka na bwa buzima ukavuga ati none vyakweri unaheba ijwi likakubwira ati nanje ndakwise pumbafu, nanje ndakwise kuri kijuju. Amajwi y'ubuzima. Ariko hari ikintu natahuye mu buzima, asifiwe Yesu. Shaka guhereza kuri iki kintu, uko na Yesu yamaze imyaka 3 n'igice agenda atabihejeje, si jewe nza kubiheza muri isaha imwe n'igice. Ndashaka kukwereka ibanga rihambaye, ariko aha nzohagaruka kuko jewe data yambwiye ndababwira amabanga y'ubutunzi. Kandi amabanga y'ubutunzi yubakirwa urufatiro, niko ndiko ndubaka. Beneda, imbere y'umugisha wose urindiriwe cyangwa ukurindire mu buzima bw'iwawe, hari ikigatanya kiwuhagaze imbere utegereza kubanza kunesha. Imbere y'umugisha wose ukurindiriye hahagaze ikigatanya utegereza kubanza kunesha. Ndabisigura. Dawidi igihe
Samweli yarungikwa mu rugo rwa Isayi ngo ahezagire umwe mu bahungu ba Isayi. Dawidi amaze gutogwa, murazi ngene vyagaze cya gucaho hana. Dawidi akaza, turabona sinye ya mbere ya bene babo bamuzunguruka. Sawa? Samweli amusukako amavuta. Tuvyemeranye mu rwego rw'impwemu yaramuhaye ubwami, ariko mu rwego rw'umubiri ntiyaramuhaye ubwami. Amasezerano yose afise ibice bibiri. Arafise igice c'imwemu kiri mu kirere gikomoka ku Mana, ariko arafise ahavunjirirwa mu gice c'umubiri. Abantu benshi turafise amasezerano akomeye n'ijuru ryarayanditse, ariko kubera ko ati materializa, kubera ko turindiriye mu mwanya utari wo. Nabasi Dawidi ajasura mu ntama, kuko ntaco Imana yigeze imubwira. Akazi ka ordinaire, kora, ragira intama, patati pata. Imana nye n'ibihe izi ibintu byose. Yo yari isanzwe ibizi ko imbere ya Dawidi kugira ngo ashikire umugisha hari ikigatanya ategeza gutembagaza. Kandi kimbabaza, ikigatanya cawe nta numwe azogitembagaza. Wewe Imana izokurindira wambara imbaraga, wambara inkomezi, aba ari wowe ugitembagaza. Kutambara inkomezi kwawe vuba biragutevya kwica ikigatanya ngo winjire mu masezerano. Dawidi arahaguruka, se aramuhamagara ati mwana wanje nkumbuye abahungu banje n'amakuru, genda undabire ku rugamba. Dawidi agiye ku rugamba asanga Goliyati. Burya mu bisanzwe bavuze Jeya ni condition y'uburebure, condition y'ubunini, kandi condition y'inguvu. Muramaze gusoma yuko icumu rya Goliyati, turaba abantu bafite 50 kilo ngaha canke mwe do 50 ntaco bitwaye, 12 ntaco bitwaye. Sawa, waruzi neza yuko wewe upima ibiro bingana n'icumu rya Goliyati? Icumu rya Goliyati ryapima 50 kilo. Bisigura ngo wewe yashaka kugufata akagutera gutya. Uraba uwo muntu? Dawidi nawe yari umugabo yakara gahungu kagufi, gafise hagati ya 16 ans 17 ans, katizi vy'intambara, ariko gafitanye amateka n'Imana hataboneka semeni ya mini. Gafitanye amateka n'Imana, kabonye Imana igakura mu menyo y'idubu, kabonye Imana igakura mu menyo y'intama. Gafise formation nyegejwe mu cumba cako, karatogota mu masengesho, karatogota mu guhishurirwa, karatogota mu gusoma ijambo, karatogota. Kahinguriwe hataboneka kugira ngo kaze gaseruka haboneka, katari mu batsindwa, kari mu batsinda. Oje Imana ishaka kudukomeza duhingurira hataboneka, ariko abantu benshi ni kipawa mbere. Umuntu arabango ra ati bro harageze ko nigisha ijambo ry'Imana. Dogo yawe banzu hingugwe. Wewe nuramenye ikirere c'imwemu, nuramenye intambara z'imyami, ariko uyu munsi ra ngurumva ngo hani babona ngo ajya ngo babona ngo hakoyo ngo amaye podium ngo noca ndamuruta. Ndogo yangu, uretse kugwaye urafise na probleme. Igikomeye sivyo tubona hanze, igikomeye naho wateguriwe hataboneka. Dawidi yarafise amateka abantu batazi. Raba Goliyati araje 40 jours 40 nuits, ariko ariyamamura abango jewe Goliyati nimutuma umuntu aze kugwana nanje, ninabanesha muzobabaja bacu, nimwatunesha tuzobabaja bacu, kandi mwe n'Imana yanyu. Sauli niwe Mwisirayeli wa mbere muremure ruta bose, ariko yatinye kubera ko Goliyati ni cari kigatanya ca Sauli, cari kigatanya ca Dawidi. Gute yoneshwa na Sauli? Impamvu erega uyu mugabo Sauli yari kigatanya nawe mu Bisirayeli, niwe muremure wa mbere yarahari, bose bamugera ngaha, kandi mwemu yari kuri amuhindura umuhizi. Amaze gutoranywa niwe yacaja gutabara abansi bari bateye Isirayeli baronka intsinzi. Ariko impamvu atari kuzoseruka, Goliyati ni cari kigatanya ca Sauli, cari kigatanya ca Dawidi. Hari kigatanya cawe kitari kigatanya ca naka. Nico gituma hari igihe tuza kwa pastor dusengere, agasenga hagaze mu bushobozi Imana yamuhaye, wataho ugasanga kiracari imbere y'umuryango. Si kigatanya ciwe, ni kigatanya cawe. Imana izokurindira kugeza ugize ubushobozi bw'amasengesho burandura uwo musozi.
uko mu kintu ca mbere nabonye Imana ifise patience. Imana ifise patience. Niyo ibihe bidashira nta iri kiraca, ariko we uri kurasaza n'imyaka ikubanye 40 n'udusaya twatanguye sipoangalia vizuri. Urarindiriye kuzoza imbere y'abantu bangu efa filme kubera ko wamenye heza mukano. Rekana niyo mifino ndugu yangu, gwana hakiri kare, uronka intsinzi hakiri kare, uronka umwanya wa celebration hakiri kare, uvuga ngo niko ko yadukoreye bikomeye natwe turanezerewe. Ugifise umwanya wo gushima. Hallelujah. Dawidi igihe abandi banyegera yumva imbaraga zimuduza, sicayo agerageje kuraba maso n'akana, ariko aravye mu mpwema asanga idubu yarasekeje, intambwe yarasekeje. Icamutera intege si biva hanze, icamutera intege ni biva imbere mu mutima. Impamvu tuba tudacika intege suko tutabona nk'ivyo abandi babona, suko tutumva nk'ivyo abandi bumva. Hariho yandi makuru dutunze mu mitima yacu, hari ivyo tubona amaso y'imwemu tugakomera nubwo hanze atagikomeza gihari. Mukanya gato Bibiri iravuga ngo Dawidi acagenda kwa Sawuli. Sawuli aramukengera, Dawidi aramubwira ati sawa, nanje ndashaka kukubaza, je ndafise seve, nishe idubu, nica n'intare, wowe umaze kwiciki? None wasuzuguye, umaze kwiciki? Sawuli amaze kuraba ati sawa, aheza ni mwijuru, ati rero ambara ibigwanishwa. Dawidi aravuga ati ntaco bitwaye, none kukoze transfert, reka mbanze ndavyemere. Umuhaye ibigwanishwa vy'umwami, automatiquement spirituellement urampaye protection y'ubwami, urampaye ubwami. Ariko kubera ko kijya kigatanya kitagwana na wewe, sinona kigwanisha nambaye imyambaro yawe. Samasengesho yawe akigwanya, samasengesho yakinesha, negereza kuyikura nkasenga gwanje. Semeni amina. Sengesha gwanje, nkoresha gwanje. Taktike zawe sizo zikenewe, intahe zawe sizo zikenewe. Ndakeneye intahe yanje, nyemerera nkoreshe gwanje. Koresha amasengesho yawe, koresha ibimazi vyawe, koresha amashikanwa yawe, koresha amafungo yawe, koresha amakesha yawe. Hama maze kugenda, raba umwana ariko afise amateka, ati nje kukwica ndakubagira ibisiga. Uhoraho wowe uje kungwanya muri ibi nibi, ariko je nje kugwanya mu izina ry'Uhoraho Imana wakengereye. Amaze kumwica automatiquement ubwami bwari bumaze kuboneka. Haci hasokoroka abadamu baza baririmba n'udushako tw'ingoma, ati Sawuli yishe ibihumbi ariko Dawidi yishe ibihumbi ndiri. Amakuru ya Dawidi yaciye asirikira igisagara cose. Sawuli acaravuga tumviriza rero, ntavyo gusubira muhira, injira mu bwami, ubu ntwaza ibigwanishwa. Automatiquement yararonse access yo gutangura kwiga ivyo mu bwami. Ariko yabironse ryari? Abanje gutembagaza ikigatanya kiri imbere yiwe. Ariko uyu munsi twebwe turi buyege, aho ugendera abandi Mana ntusige. Urabona? Urabona uri kutambuka ndogo yango muri Sadepa, ariko hari ikigatanya kiraho. Nikimenyamenya n'amasezerano kura mu rusengero sikirisha kiyamira. Mu rusengero bakubwira ngo urumutwe, washika mugira ngo ndi wa munyorogoto mu masengesho yawe. Mu rusengero bakubwira turi umwami n'umuherezi, uhagera gusenga ngo ndi yambwa ipfuye, uri imbwa ipfuye. Abonye? Mu rusengero bakakugisha ati turabebe abera bami n'abaherezi, washika mugira ati tujya ivyaha nk'abarya ivyema. Buri munsi ufise ibigatanya bikunyunuza. Urabona? Hama warasubiye muri Katolika Nyeranda yagenewe wese kandi y'abatumwa, cumura n'ibigirankana nka cumura ndabizi. None mugabekazi w'imbabazi vya kweli ukeneye Maria. Hari n'abantu bagitsitara ngo nubu ugasanga bamaze imyaka 10 mu rusengero ngo Maria mawe.
hari ikigatanya kiri imbere yawe, sinokubesha. Abantu baraza ngo urumva ngo hari umusozi ngira nduge, mpa amafaranga y'itike ndakudugira umusozi. Undugira umusozi muhe afatira itike aje gutwara imisozi yiwe. Kuko Dawidi yabwiye Sawuli, iki si ikigatanya cyawe. Kuko iyo cyari kuba ari ikigatanya cya Sawuli, na Dawidi yari gukengera Sawuli, tugufise nk'icishimikizo. Kubera ariko yavuze ati no si cya Sawuli. Niyo mpamvu Sawuli atakinesheje, byari birindiriye jewe kugira ngo binyugurure akaryango ko kwinjira Samuweya. Vuga ati Samuweya. Haleluya. Ndashaka utahure, ambara imbaraga, hagarara, utembagaza ikigatanya ciwawe kugira ngo winjire mu ntsinzi Imana yakubikiye. Kubera iki? Haraho data kurindiriye. Niwacika umukuza mushasha, vino iriteguye kugira ngo isukwe. Oh my God. Hallelujah, my God. Hallelujah. Tuyongera masimesi bana. Ya. Mwicare gato iminota 3 mbarekure bahezagire dutaha. Yesu urakoze. Yesu uraryoshe. Mbega ibihe papa nukuri Mana. Papa ariko aradushumbusha imyaka 10 kwe. Tugo turakira mbe mwari mwizi mwe muyiraje kumbwira ndi hariya. Arambwira ngo ndiko ndubaka urufatiro rwanyu rwo kugendera ko iyindi myaka 10. Naje kubakira imikuzamisha urufatiro rundi rusha rwo kubatwara mu bindi bikorwa bikomeye vy'imyaka 10. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Urazi batwira akantu gato amambare kure gakomeye. Ndabitse ibintu nzobibabwira twegereje gusoza. Namaze amatwi yanje n'umutima wanje umaze kwakira ivyo abasavye b'Imana yabarungikanye byose data. Ariko ndagomba mbabwira iki kintu mbarekura. Abatasi 12 Mose yatumye kugenda gutata igihugu cy'i Kanani. Bamaze iminsi 40 n'amajoro 40. Baragaruka 10 batanga inkuru mbi, murabizi shaka kubitindaho. Ariko Yosuwa na Kalebu batanga amakuru meza, barahumuriza abantu. Imana yejeje kwica bari abantu baciye intege, abantu n'abacitse intege n'ababashigikiye. Iragaruka ibwira Mose ati mbwirira abasavyi banje babiri, Yosuwa na Kalebu, wabwire ngo murahejeje gukora igikorwa gitumye kiba distinga. Ihanga rizohabwa nk'umuryango, kuko hari imiryango 12: Abayuda, Abanaftali, Abaki, bajya abana ba Yakobo. Abandi bose bazoherwa mu kivunga. Ariko umbwirire Yosuwa na Kalebu yuko bo bazohabwa individuellement. Umwe wese azohabwa ku giti ciwiwe. Mbahaye isezerano ridasa n'iry'abandi. Bazohabwa ishamvu ariko bazohabwa ku giti, umwe wese ku giti ciwiwe. Kalebu ishamvu ryiwe, Yosuwa ishamvu ryiwe. Kubera banejereje. Ndashaka murabe. Iryo sezerano barigendeye iyindi myaka 45. Kuko ibi babwira bari bafise imyaka 40. Dufatiye ku makuru ya Kalebu. Ndashaka mwumvirize ikintu. Kalebu, mwumve ugira nunganirwe umusavyi w'Imana. Kalebu kuza kubwira Joshua yuko akwiye guhabwa ishamvu Heburoni, nta gitangaza gikomeye yaravuzemwo kwari kumwibutsa. Nagira ndakwibutse yuko
twebwe twahawe isezerano ukundi kubera wari umwanya bariko barahabwa bashitsi Kanani deje, bariko baragaburirwa rero amashamvu. Bahamagaye umuryango wa Yuda kubera Kareba ari wo yakomokamwo, niho yaje guhagarika ati utarahereza umuryango wanje w'abayuda manzu mpereze jewe. Nagira ndakwibusa, uravyibuka mugabo ndashaka murabisobanuro. Umenga mu bisanzwe yarakwiye kubwira Yosuwa ati mpereza Heburoni yanje kubera Imana yayimbwiye. Mugabo yamanje kuvuga ati inyuma yo kubwirwa haciye imyaka 40, lazima nitoshe ushuhuda wa hii miaka 45. Lazima niongea kuko ndashobora kuba narisha isezerano, kuko Bibiliya ivuga ngo kiretse aba mu isezerano ata mpamvu niho bazomaramara. Yamanje kumubwira ukunesha ko mu mpemu kugira ngo amuhe Heburoni. Aramwibukije mugara aramubwira ati Imana yadusezeraniye ndayizi, ntishobora kuduheza isezerano hama ngo tuyayate ngo izigegeze ngo ibishire mu ngiro. Ngomba manze ndakubwira ibigwi n'ibirindiro vy'ingene nihanganiye ivyo yambwiye. Naho bihagaze shenge, aho niho mudasaka. Pastor, mubona ko turyohewe, ntubona ko tudekora amashengero bakazana amamiliyoni tukagura ivyuma bizimvye. That's good, biraryoshe kubona. Ariko kuba mu bintu vyiza nk'ibi indani ducafuye n'uruhombo rukomeye. Nimba dushobora kudekora iki gisare twoza turasengeramo kuwa Mungu, kuwa gatandatu twagicisha amafaranga, hama iyi sare y'Imana Imana yayitegereza ikabona nta kigenda, birababaje cyane. Karebu ndashaka mwumve ikintu ibintu umugabo yari karababwira. Karebu yamanje kumubwira ati listen, ubu nkwije 85 mugangira ndakubwira iyi 45 ingene nagenze, kuko wewe wari president w'igihugu sinasuye kuza hafi yawe. Mugabo ndacibuka icyo yatubwiye umusavyi w'Imana turi Kadesh Barnea. Reka renda kubwire nubwo nari mu igugu ry'abandi, ngira ndakubwire ko mu bandi ntagenze nk'abandi. Hari uburyo nitwaye, hari uburyo nigenza. Nubwo nari mu igugu hari ukuntu ninyavya gutya nkabaza Imana ngo ushaka ndekuriki, ushaka ngoriki. Nari muri benshi mu bihumbi birenga 3 miliyoni 3, mugabo hari ukuntu nagendanye n'Imana. Ntumereze kubera Imana yavuze, umereze kubera nashoboye kugendera ico yavuze. Ishengero rigomba guhabwa kubera Imana ivuze, ariko ntirishaka kugendera icavuzwe. Imana nayo ikeneye kuhabwa wagendeye. Imana ikeneye yuko ijambo rigukorera ryamanje kugukora, ariko ntabyo ushaka. Rigukorere ariko ntirigukore, ntirigutransforme ariko rigukorere. Eba mie vraiment nibariki hapa kindi hapa usifai nini hapa usigusi papa. Oya urabona je ndacabikunda ibi ariko mpezagira Mana nasema asante atari kuhangana ntuhavuge. None ikintu yavuze nga hari gishasha babwimo ntama ndababwiye. Je nababwiye ko mfise ishengero giki ry'abasivile cyangwa ry'abagwayi. Turi gravity ishengero giki. Ubu nibaza ko mugomba ratahura igituma je ndabigisha igisoda. Uteza kwigwanira, uteza kwigwanira. Yosuwa yari generale mu rugamba. Bibiliya tubwira ngo Mose adugije amaboko. Yosuwa yari ica Amaleki akica abansi. Karebu bara bagenzi nk'amahasa gutya, yari gushobora kumwambaza akamubwira ati mfasha Heburoni harimo ikigatanya gikomeye, ingugane kufasha dufate ingurira rafiki yangu. Mugabo Karebu yaramenya ati ibijanye n'ishamvu ryanje, ibijanye n'uburenganzira bwanje, ibijanye n'ubuzima bwanje Yosuwa ntakenewe. Ni responsabilité yanje kugira urugo rwanje rukire, ni responsabilité yanje kugira ngo ubuzima bwanje buzuke, ni responsabilité yawe kama umuntu muri kumwe umubwira ngo birakwerekeye. Iyo niko nabwira yuko mvyutse gusenga cyangwa madama avyutse gusenga tutavyuranye, suko ntamusengera. C'est ma femme.
ntegereza kumusengera, ntegereza gusengera abana banje. Mugabo sishobora kumutwara muri ico kirere ngo yumve yuko ngo ndamwikorera nkarira kubwiwe. Sindigera ndire kuwizera narugwane. None jewe ndafise iduka, wewe ntafise iduka. Aha wibaza ko ngaha yongwanira kundusha jewe? Aha yongwanira kundusha jewe? Aha ni terei wanje, hariya kwabagira ko ni terei wiwe. Kila mtu na musozi wake, kila mtu na musozi wake. Sasa hamubisikii? Kanisa hamusikii? Uri ngo dadi ngo ibintu birakakaye, ngo dadi ngo papa ngo wende kure we kumucira inkonda ngo mpa ngo je ngo sinimaso ngo je no kure ngo imyaka iranjanya ariko nta kigenda. Heburoni ni gwawe, mugabo Heburoni ntiri vide. Nubwo ari gwawe irimo ikigatanya, nubwo iri gwawe irimo Goliyati, nubwo ari gwawe irimo umunaki aruta abandi banaki bose yitwa Araba. Niwe yaruta abanaki bose. Twiteze gu performance ikomeye, twiteze kuja hejuru. Ikintu gikomeye bagitangira ikiguzi gikomeye. Murika murabona ibintu bisa gutya, siniko ndirata. Iyo mubona ibintu bya gutya ko samashengero yose ategeza kwama asa neza afise ibintu bitwara amamiliyoni. Aya mamiliyoni muisanzwe muyabonye niyo capacity yanje. Urugwego muriko murabisha amaso ni urwego rwa Olivier, niko rwego rwanje. C'est comme ça. Ntabyo bumva abantu. Uru niko rwego rwanje. Donc biragoye ko nshira hasi kuko narizamuye. Fise capacité bigoye kunyima. Ngwanira intambara si zimwe, aho ngwanira si ugwanira. Ibi bintu muriko murabona abantu baza izi mbaraga niko ngana ni jewe rero. Muravye ishengero muca mubona jewe. Winjiye mu ishengero ugasanga ibintu biracuritse biragondamye, ugasanga imikirazinye ugumukubita bingana n'umushumba. Nico gituma sinshaka kubasuzugura. Urashobora kubura umushumba umaze imyaka 40 kuri ubutaka, waratugigishije, twaraciye ku birenge vyawe, mugabo uracagendesha ibirenge. Je ndi muri Mercedes Benz ntanguye imyaka 10, muri Diza fise Benz, wo maze 45 nta modoka uracafata taxi. Nikungana turizamura mu mwuka. Ntibiza kubera twitwa pasteur, biza kubera twigobeka, kubera twizamura, tuzamura capacité ya gestion. Wewe uri kurasama miliyoni, iyo uronse amajana 2 tukubura. Ntiguha umuriyoni ucubura iguheze 5 ntucupfa. Erega za wipima, bwira mugeza wateza wipima. Ipime wewe ojeriki ufise capacité yiki, wewe ka viti tu viti unavimba viti piko wewe wanamaliza miaka barizitunzaka ntibanakeziwe. Wewe viti ushanza kubambia unageuza mwendo ikikupatia benzi. Zamura capacité. Yaramubwiye atumviriza, mpereza ujya musozi kandi sindagukeneye. Iyi ni affaire yanje, sindagushaka wewe. Nagira nakubwira yuko mu mwanya ntari bwashike mu ishambu ryanje naragiteguriye 45. Nararondeye imbaraga imyaka 45 nitegurira ibikomeye biri imbere yanje. Aramubwira ngo imbaraga nabwiwe ko isezerano mfise imyaka 40 nizo ngifise ubu mfise 85. Wowe ndukenewe mpereza, tanga uruhusha, igisigaye bigatanya genda ko bitahasi. Goliyati tumukubita hasi mu maso y'abantu, aha amaso atari twakubise hasi ntambwe. Wewe aho takubona uko wica imbeba uzokubita hasi Goliyati. Kinyenzi uzokwica Goliyati wewe. Uyu uri muri toilette ngo imbeba yarengana ngo Yesu. Gori intambwe wewe.
Ibyo tuhenura mu maso y'abantu tuvyiteguriraho amaso y'abantu atari. Nico gituma Bibiliya twita yuko ibanga ry'Uhoraho rifiswe n'abamwubaha. N'ibintu vy'ibanga, kugendana n'Imana n'ibanga, kwisonzesha n'ibanga, so kuza kubombeka ngo ndi muri 6. Va muri 6 uze ufise freshere wipodore. Ntibikenewe ko abantu babimenya. Mugabo hariho umunsi Imana izoshira opportunity imbere yawe, abandi bose bayinanigwe, wowe userutse utanga ivyishimo, amasezerano yawe asohore. Wa mugabo, respect my dear, love you so much. Uyu mugabo mbabwije ukuri, nkuko yabivuze jewe ntabwo turamarana nta deza ntizirashikaje tubona ino mugabo umenga mu nzu y'umufinyanzi, nyumba ya mu nzu y'umubumvyi, yari mu cumba ca gauche, je nari mu cumba cha droite, ariko inzu ni imwe. Uyu mugabo we yateguwe nkanje, ngo dadi, ngo fata inkemu yanje uyimpere. Urayishobora wewe? Ngo dadi, ngo shaka kuba nkawe, kiguzi ntangura gitanga. Weguma worosha, ngo urabona ngo kwabagira ko ngo haje yandi mavuta, ngo urabona ngo abagore bazi kumenya hano ibintu bishasha vyaje, ngo haje ngo hantu ngo ibipodozi, ngo apana ngo vyo mu Bushinwa, ngo buhaje ibipodozi vyo muri Japan. Iga Japan usiga ivya Philippine, ata amavuta y'Imana ata ndangize mbasezera mbabwira iki kintu, numva amavuta mumbabarire, reka ndabasezera vuga iki kintu. Ndangize mbabwira Rusi amaze kubwira Naomi vya Bowazi. Naomi yasengeye Rusi. Naomi abwirwa yuko umugabo wa Rusi ari Bowazi. Baricarana, aramubwira ati je namaze kubimenya neza yuko umugabo wawe ari Bowazi. Nubwo ari kumumenye kujya mugabo yakuretse nguzura tora mu vyari kararima, ari umugabo wawe ntufa kumujako gutyo. Si ibintu vyo kuva mu mirima n'ubucafu bwose ngo namenye yuko uri umugabo wanje, lazima ujiandae. Acaramubwira ati rero kugira ngo bikunde manzi ugire gute, woge, 2 wisige, 3 uhindura imyenda. Aha abantu benshi ngamwicaya mwarabwiwe amasezerano, mugabo kuyafata vyaranse, kuko amasezerano hariho comportement yayo, hariho imyiteguro yayo. Naomi yaramubwiye ati Tomari c'est Boaz, umugabo we ni Boaz. Mugabo Boaz igisubizo ntugishikira gutyo, manzi ugire gute, woge. Koga bisigura gute, kwezwa. Wisige, kwisiga bisigura iki, amavuta, favere y'Imana, igikundiro, kugira ngo ntava gusubiza inyuma. Kwambara bisigura iki, umwambaro w'ubweranda, la sainteté. Zo bintu bitatu tabikwije, guma mu muyaga, naho Imana iriki yadutegurira. Ntibikunda kwaza gusuka vino mu mikuza ya kera. Kandi rero ndababwira, hariyo abarakure babagararije. Iyi minsi 3 yose tumaze turabwirwa, hari umuntu atara yamaze kumva ko agwaye, muga ntashaka kunywa umuti. Abarakure imisi kuva ku wa mbere abwirwa avyumva, mugaba araca izi 3 jours uracari kwa kundi nyene. Umaze 3 jours wumva papa kuburira, mugaba uracari wa wundi, uracacira imanza abantu mu mitima, uri kuravuga mu mutima ati nuheze ehuna pasteur, none miburo ntiyahejeje ngo yadutebeje ngo nawe araze. Kandi urayengene abadayimoni ari babi, ntunazi n'ivyo uri kuranavuga, ni nkaho umenga bagutwaye ubwenge. Mu bisanzwe uravyemerewe guhaguruka ugatora utwawe ugasohoka, mugabo kubera uboshwe uri kuratukana mu mitima, portail yuguruye. Nta mupolisi yagucungere ngo ntimuvaha, ufise uburenganzira ati mbisa ngira sohoke, n'uburenganzira. Mugabo uri kurava ngo nurenga ivyo wongera ko nibiki, uraboshwe, uriko kabushutu, uriko idayimoni mbi, ntuzotera imbere, biragoye. Ubwawe nturi libre. Aha ndashobora kuvuga hagasigara umwe, nkarorera kumwe wa nyuma akaba ari muhagarika. Mugabo n'uyu umwe nawe ne yotebana nanje kubera bishatse, ashatse yogira gute, yota kira mugenza wati nubwo ataragusezera ta.
mutama yavuze hariya haba hugaye nubwo hagize gute, nubwo huguruye. Wako tatiri ntibikunda. Rusi we Bowazi arahari mugabo nturoga, haujaoga bado. Baraka yako ipo bado haujaoshwa. Kaoge. Naomi ndamugereranya na mpwemu yera. Naomi yakinye role ya Saint Esprit. Va te laver. Genda woge. Subira kandi uheje koga uce wipodora. Weka gipodozi. Hama cara namubwira ati wera mpwemu yera zivzose, zivye imbere vy'inyuma vy'iburyo hejuru no hasi. Aramubwira ati ni waheza kugenda ugiyeyo uca uryama mu mirambizo ntumugerageze wa hari igihe shetani yo kuvyukamo ukagerageza. Uca uryama oblique mucurama. Ariko ni wacurama ucuga umukubita utuguru kutundi yumve ko hari umuntu ari hafi. Ndabira abantu bubasha Imana, ba Bowazi bubaha Imana. Iyo Imana ibarungikiye ba Runusi ibazana barateguwe. Bowazi wa warakuroreye yari yiteguye kera, mugabo we nta capacity yo kujera Bowazi. Wewe wovyara Isayi. Rusi we uriteguye kuvyara Isayi. Isayi ari buvyare Dawidi. Dawidi abari buvyare Yesu. Wewe uri tayari kuvyara uwo muryango wewe. Mama wanje, ira abana batoyi bawe ngabana ababuzukuruza bawe bari ngaha. Wewe uri capable yo gutwara inda izovyara Yesu. Wewe uri murizi gusa urabona hari umuntu aza ko mutati ngo numva ciwe wamurabe irarira mwishe araremvye ukamuna ariko arakudiraga na wewe. Umuntu haroroshe no mu maso ngo urabona ngo tati ngo watwigishije neza. Vuga nk'umuneza. Vuga musoda. Urabona umusoda avuga gute? Uvuga ati watwigishije neza. Wakone. Twansarabiye subira byo. Muhaguruke ndabayazukira mata. Turiko turabitwega ariko ndiko mbabwira ukuri. Mtu namuona ngari charnel ugamuragucha unayiona tukabado vraiment uyu hawezi uyu ntari mubanesha ahubwo hari nikigeragezo gihitana bagomba kunesha. Uracorosha nkumva ngo tati kuyi Nadia ndabivuge ga Nadia ndabivuge mugenzi wawe ingene yakubwiye ndabivuge ari live yavuze gwiki ngo tati wawe nigiki ngo kuye aha yambwiye yatumiye umuntu ngandavye niko ndigisha namubwira ngo ye kunaryohewe ngo pasiteri wawe ngo nigitipe aba ni babagore bahagarika Yesu aje kuvuga ubutumwa nirari ryinshi ngo hahiriwe amabere yakuvyara amaza amasaha yigisha we ariko arabona amabere. Ariko bara abantu barago ngo wikivuga ntaca yabikozemo nihari. Yesu yararavye umugore aramubwiye atoya ntihahiriwe amabere yamvyaye, hahiriwe uwumvise aya majambo akayizera kandi akayakora. Mureke kubona ibitipe biri ngaha, mubona imbaraga z'Imana, mubona ubushobozi bw'Imana. Soka mugende muneshe, igicaniro kivyuke mu buzima bwanyu, amavuta yiyongere mu buzima bwanyu. Genda muneshe ba Goriyati, genda muneshe abanaki, genda muneshe abayebusi, genda mutunganye. Imbere yanyu harakomeye, imbere yawe harakomeye. Yawe harakomesha. Dushimira Imana ku majambo duhejeje kumva. Wisengere mu minota 2 hamaduta. Iki kire cha reve sisubira kandi kukizibira kubijanye n'amasaha. Papa yatuzaniye igihe gishasha. Ndaheza igihugu canje cy'u Burundi kiduha umwidegenzo w'ikibanza cy'ubutumwa bwiza. Fata umwanya wisengero ubwira Imana ngo Mana ndakwinginze, ndashaka ubuhore, ndashaka ubuhore,
ndashaka ubohore, ndashaka woze ndumukuza. Ariko numva ko hariho ikimonyo, hariho ikintu kiguma kimara inkomezi. Numva ikimungu, ndasenga ariko ikimungu kiriko kiraboza amagufa. Numva ubugaragwa mu bugingo bwanje, numva desere muri jewe. Nubwo ngumaza numva ndi mu kamenyero, sindashobora kwakira ubwo buzima. Ntibirakunda ko ubwo buzima butemba muri jewe. Ndacumva nk'ikiri wa wundi. Ngirira ubuntu biciye muri aya majambo y'abasavyi bawe, ngirira ubuntu biciye muri ubu bushobozi, ngirira ubuntu nagura ubugingo bwanje. Ukuri ikimungu mu magufa yanje, ukuri ikimungu cazanywe n'intege nke, ikimungu cazanywe no kwirekura, ikimungu cazanywe na karande yo mu miryango, ikimungu cazanywe no kubura abantu bambera akarorero. Imwemu yavuye kuri mama, imwemu yavuye kuri papa, ntibigeze bambera icete gisomeka. Nisanze nanje naravangiwe. Abavyeyi banje batangiye kunywa inzoga bakiri kare, nanje nisanga ndiko ndazinwa. Batangiye gukora ivyaha kera, nanje nisanga ndiko ndabikora. Kura iki kimungu kigenda kimungura amagufa yanje, kiriko kiratwara ubuzima bwanje. Uko munyumva ndiko ndasenga bana banje, niko mukwiye gusenga. Muri iyi minsi si amasengesho yo kuvuga ngo ubuntu bwawe Mana, ngo n'amasengesho yo kuvuga ngo Mana nditandukanije n'umukuza wa kera, ndiyambuye umukuza wa kera, ndikuye ko umukuza wa kera, ngomba kuba umukuza mushasha. Singomba guherekeza abandi, singomba kwama muri vya bindi, ngomba nanje nakira ubuzima bushasha. Mwisi mwemu ndiko ndumva niwakomeza kwitwara neza turasozera iki giterane. Data kubwirira ijambo ngo mbwirira gravity yanje, mbwirira umugravity wese, mbwirira abakunzi babaye muri iki gikorane, abakunzi bacu baje kubana natwe. Turasozera iki gikorane, ijuru rikubwira riti igihe umaze uzenguruka uwo musozi paregadoza kitadovea, igihe umaze uzunguruka uwo musozi kirarangiye. Kebuka gatoya winjire, hindukira gatoya winjire. Ndavyumva ko tugira twinjire mu gihe kidasanzwe. Mwami kuza mwe ikorereko, mwami kuza mwe nimwikorereko, mwami kuza mwe nimwikorereko. Tugira twinjizwa mu gihe gishasha, hagira hasukwa vino sha. Iyi ndwi niyo gutegurwa, indwi ya kabiri niyo gusigwa, indwi ya kabiri niyo guhabwa vino, ariko indwi ya mbere niyo gutegurwa. Turiko turategurwa, ijuru ryaduhaye indwi zibiri kugira dutegurwe. Indwi ya kabiri niyo gusigwa, indwi ya kabiri niyo kurungikwa. Thank you Holy Spirit. Koze mwamuyera. Dukomere Imana amashyi menshi bakunzi baje. Uru ruzi genda mu rubandanye. Hano ntidushobora kuronga umwanya ukwiye wo gusenga wihagije, kiretse dukuyemo ubutumwa tukagira umunsi wiharije wo gusenga gusa. Naho nyene nivyo wabikwiye. Uvuye ngaha uri mwibarabara, genda urasenga, genda uratura. Ugeze muhira urondera akanya wature. Nukuri numva hari ibihe bidasanzwe ijuru rigira rirekure. Abana bacu muri kubona dukurikirana online hirya no hino, fata umwanya, terama. Urwo ruzi ruratemba. Mwebwe abana banje ndabagereranya nabarya abahungu babiri ba Mose basivye mu bantu 70 bataronse umwanya. Umugabane turiko turaherwa ngaha mu Kabondo niwo mugabane uzobasanga muri ivyo bihugu. Nimba mwifatanije natwe, hari umugabane uzobasanga hiyo. Uko Imana itugendera ngaha niko izobagendera namwe mu buryo budasanzwe aho muherereye hose. Urakoze Muhemu Yera, ishimwe n'icubahiro bivyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Abana b'Imana twese tuvuge ngo amen. Joro ry'amahoro, muhana marifti, mushigikirane mu bihe byiza nk'ibi. Hama mutanga ishikanwa ry'ivuga butumwa, muze muravyibuka sindinde kuza ndabibibutsa. Dusozera igikorane dutanga ishikanwa ry'ivuga butumwa. Imana ibagire neza mu nyakira.